Umeze neza ko fresh? Kweli sikusikia vizuri hivi, naanza kusikia. Bakwitande bamwita Britia ihasa giyemera si cyane cyane cyane. Asante sana. Ndi kumwe na Brinia. Umeze neza? Karibu. Sindakumva uno munsi musaza ko na abantu megare. Yes, nakubwiye nshuti mukunzi w'ikiganiro Hit Music uno munsi ko naronse ibakwe ryo guhura yes mu kiganiro Hit Music. Yes, nabigeme babiri basanzwe novuga yuko bariko barakora fresh na cyane cyane yes mu gufasha abaririmbyi mu ma challenge n'ibindi na mahasa abiri abigeme Britia hamwe na Brinia. Ndio hivyo? Sijakosea? Nimekosea? Umewezea? Okay, nimewezea. Sawa. Hari umuntu yambajije, hari umuntu d'abord kwanza pardon. Ntangure kwaza ikibazo kimwe. Yambajije ati koko muramahasa. Wewe niwe ubibona cyane ndabibona. Kweli? Brinia. Oui. Ngo muramahasa. Turamahasa. Yes, igihe muri ko murakora ama challenge kuko ndazi kumbuga kuma Facebook, TikTok, mu byumva gute, mu bimifata gute muri ko murakora ama challenge? Tukula challenge n'ibyo mutima turabona indirimbo reka ati tugire challenge. Kumuhira gute, babakira gute home aho mubaye muri rusange muhira, kuko baravuga ati abakobwa benshi bakunda kugira kwipostinga ku ma réseaux sociaux kumbuga kenshi usanga baja mu buhumbo. C'est vrai ça? Nkamwebwe muhira babakira gute Brinia? Muhira na kimwe Nibisanzwe kweli barabasupportinga fresh. Yes, muri ko murakora ama challenge mwisunga iki kugira mukore challenge y'umuririmbyi? Twisunga iki? Kube yafate mutora gute indirimbo kugira muyumvira ati ino ndirimbo murayikoreye challenge, indirimbo ikoreye challenge? Bamwe baba bidusabye bitabye tukabyibwira tukacikora. Ntibariha nta kanoti bariha none baduha. Kameze neza gatuma mu shining. Okay. Britia, ni kubera iki mudakora ama challenge y'indirimbo z'abanyarumonge cyane ahubwo mukora cyane iz'abanyabujumbura? Ntabyo babasaba abanyarumonge? Mpaka babasabe? Cyangwa nibatanga amahera? Batanga nyine amahera. Abanyabujumbura gute ho batanga neza amafaranga? Neza cyane. Muri ko murakora challenge. Yes, byagenze gute kugira muyumvire kutangura gukora ama challenge? Zatujemo umutima. Abantu no munsi ko mutavuga cyane. Je nagira ngo muhora muvuga cyane. Nze kuzana mamagare wa muntu muvuge cyane. Wa undi yega ndamuzi wa musheri wanyu. Musheri wacu wanyu wa undi wonyenga mbe abahe mu mbuga ni he? Azi mu mbuga mu ari iruhande mu mbuga urenze za mbugo waharenze mbuga ndamuzi yega ndamuzi. Yarabeshe kavuze ko akunda. Bo byagenze gute rero kugira mutangure kuja muri challenge? Twari cyaje na Brinia. Ati ubona gute dukore nk'ama challenge cyangwa content kora abahasa barakunda kwikira cyane. Turabibwira kandi urabona ibintu bimeze neza. Uno munsi kuri platform nka Facebook mufisa wa followers bangahe? 17,000 K. Yes, 17,000 K. Ariko ngiye kuraba uno munsi musigaye muja mu bintu vy'amareresi, naho nyene gute byagenze gute kugira muje mu mareresi? Brinia, byagenze gute kugira mutangure kuja mu mareresi? Byagenze gute? Nafite nyene byatujemo. Byabaje nyine uko nyene canke no kurondera ama viewers, kurondera abakurikirana. Vyose. Uno munsi umuntu ashatse kuba ashatse yuko mumukorera challenge mu musaba amafaranga ngahe? Biravana, aratumusaba 50.
50,000 none ko nabonye umenga mukora challenge ya Satbi Tel Aviv yabahaye angahe mseme uongo ni wakamate duhaye amahera uvuze ati bagabi challenge indirimbo kimeze neza kandi abantu benshi bayikoze urabona ko shika kure cyo tuvuga ati kandi tugerageze uti rero mwe mwaravye indirimbo kubera yashitse kure namwe muca mugira challenge kandi yaraturyohera urabona ko ari nziza none ugomba kunyemeza yuko Fabitozi nta ndirimbo nimwe afise igera kure canke Fenji Bratifise none ko mudakora ama challenge yawe tuba tuzikora nuko atazubana nukuri oya reka ziki mushasha wa Fenji barakoze challenge uyu big man murakoze challenge okay hari umuntu akunda kwibaza ati uno munsi muramahasa abiri asa murafise abarorezi benshi habuze iki kugira muyikore mu gahogo muje muri studio muririmba indirimbo zanyu nta mano dufise yo kwandika indirimbo nk'umworo nk'umuntu abandikira indirimbo muje muri studio mukaririmba neza cyane urumva murabishaka kuririmba turabishaka gusa nyene nuko atamajambo meza dufise yo kwandika last week navuganye n'umuhinyanyuzi umwe ambira ati mu ntara niko nombaza ni kubera iki mu ntara Rumonge abigeme batikora mu gahogo nka kera yambwiye ati ahubwo je ndafise naruguru imyango yo kubafasha abigeme bose bumva ko bifuza kuririmba boza bakikora mu gahogo muri prete acha uongo tayari kichwa kinauma kinawaka moto kichwa kinawaka moto habiwezekani mwumva gute birashoboka ko mwikora mu gahogo kandi mukuru ni Brintia niyo mukuru nico gituma ugomba kwishura umaza kumuraba kwanza ko yanka oya sinamurabye Brintia aba wishura yuko wava ukora nawe kwikora mu gahogo sinamwishura naje sinabipinza n'ukuri okay mbazi kibazo musanzwe mwiga ntimwiga byagenze gute twabitotse birashika nyine mukabivamwo nabyo yatunaniye uva ko ageragereje ati rero mu makava yose mukora nihe kava maze gukora canke indirimbo muvuga ati uno munsi turayishimira imeze fresh twakoze challenge imeze fresh ikadushikana kure ujya muziki wa Mario Mushasha wa Mario Mushasha ningo dushirize ko rero twumve je mpona numva ndaba makava yanyu twende sasa kazi live mutwimbie live tusikie ndago reka ndawushiremo nanje numve ko muva mubikora neza Mario naone tuzagemba gatoye ntuzi yose je nagira ngo kugira mugire kava murafata time mukanza kumviriza indirimbo yose mukaririmba mugaca mugira shooting challenge nyene kajya gapande nyene baba bashize kuri rezo social kuko nagapande bashira kuri rezo social yes Brintia hambavu yuko bamufise page ya Facebook hari urundi rubuga mwoba mukorerako cyane rurahari TikTok na Instagram gusa YouTube ntadufise kubera iki YouTube atayamufise twarabuze aho tuyuguruza bayuguruza kumenga na telefone nayugurura mu Burundi dukeneye mu Burundi mwe mukeneye yo hanze y'igihugu yo muri Kongo niyo mukeneye apana mu Burundi kuri TikTok gute mufise abakurikirana bangahe 16 rero nk'umuntu wo mu caro hariya ariko aratwumviriza yibere hariya mu caro ari bangahe 16k ibihumbi 16 siko yes ibihumbi 16 babakurikirana yes hambavu yuko mugira challenge hari urundi ikindi gikorwa mu mukora cyo kwamamaza ibintu twobikora nk'ikihe mu mukora apari yo kugira challenge y'indirimbo nko kwamamaza ibidandazo byavyo byose uno munsi Brintia umuntu avuga ati arabashaka kugira mu gire publicité ku mbuga zanyu gute birakunda mu mucangaye byo vana gute biravaranye n'iminota basi twovugana
Yes, mugabo murumva yuko akabese ntikovuna cyane. Oya. Naheruka kubabona muri ko mugira ama challenge mu postinga ama salon impuzu cyane yumvira yuko muba mukora mu shopping cyangwa muba mukora muri salon de beauté. C'est vrai ça cyangwa yari mu challenge nyene? Ama challenge no kwamamaza. Uno munsi igikorwa cyo gukora ama challenge cyo kwamamaza kuri mwebwe kibafasha iki mu buzima busanzwe? Donc kirabinjiriza kiratuma mubayeho canke kikwakwa kirazana importance yayo? Kiratwinjiriza kandi gituma tumenyekana. No Karena nabajije mu gisagara ca Rumonge aha musanzwe mukorera gute muri ko murarengana muri amahasa kanshi ugenda muragenda nuko nyene Nituvana ni muvana sa muzorongogwa hamwe naca uwozo batwara numwe kimya wapi kila mtu na wake jamani sawa ntacho mbo muri ko muragenda muri quartier abantu babakira gute en fait bavugisha gute? Baraturaba bakaturamutsa ngo bintu na bien sawa bishura fresh poa. Okay, asante sana. Okay, nuko wavyumvise ndi kumwe na Brintia na Brinia, amazina goye kumenya ariko ndo hivyo tena vyasavye yuko ndayandika kwijojo ndayahekenya ndayagumana mu mutwe. Mbona mnacheka sikali? Ndi kumwe yes n'amahasa abiri, yes basa neza, yes simama vuga baramirika oya reka. Yes reka nakire umukiriya wanje umwe. Hit Music umeze neza? Halo? Umeze neza? Wagi, asante sana. Hit Music umeze fresh? Eze fresh. Karibu musaza, tuvugana nande? Tuvugana na Amidu nga Munyange. Amidu? Ya. Uko poa musaza? Niko poa. Aha, wavyumvise yuko no munsi nagize amahirwe yo guhura na Brintia na Brinia? Navyumvise kabisa. Aya ke, ubaramutse ubabaza ikibazo? Amahoro. Ni impore. None mwamamaza ibiki n'ibiki? Ibidandaza byavyo byose nk'amashopu canke ufise iduka umuntu afise nka Boulangerie y'ibifungurwa? Uravyumva ako niko kazi bakora? Sawa rero baraka kuvuga inomero z'abagira mu ntaro barondera. Asante. Kubidandazwa gusa vyo kwamamaza hapana ibindi? Nivyo? Yego. Okay, asante. Oya ntiyamava tubaza murubatse ho? Oya. Okay, n'abasingle girl. Oya inkwano oya siniko ndaranga. Yes 69 ubusa n'abaririmbyi murumva ko ama challenge yarakogwa. Yes n'amaririmbyi ama challenge yarakogwa uze nawe ubaze. Yes Hit Music umeze fresh? Yego turashima. Karibu sana. Aho rero ntubona? Uci ugenda. Umeze neza? Turashima. Murakomeye nawe? Yego turakomeye. Tuvugana nande ninde utwakuri hehe? Berizi buyengero nataba kumenya kari abadada bari hano kugindwi. Ngo muba kugindwi? Yego. Ni kugindwi haje? Ni kugindwi bavyemeye. Ndababona n'abadada banyera bakavema. Bagira gute? Nastamenya. N'abadada ngo aramuramuzi? Aciye abamenya yavuze ko aciye abamenya kugindwi sinarinze ko muba kugindwi je narinze ko muba mu nzu kumbe muba kugindwi cyangwa muba ku mu nzu quartier basi Swahili kuri seti mugabo ntimuba mu nzu tuba muhira muba kugindwi canke mu nzu unancanganya hapa quartier basi tubako kugindwi usanye tuba mu nzu muba mu nzu mutuye kugira Hit Music umeze neza? Mwenyewe hidwa narudi shule. Umerudi baba? Nimerudi hapo nimesikia maua. Nyama zao baba. Taratibu baba, taratibu. Hao tayari nyama zao mapesa. Hawako sokoni hawa jamani. Hapo faida. Bana mambo anasemaje sasa? Mambo fure. Wanakusikia? Ni watoe basi masauti.
Eti toeni watoe masauti. Unakusikia? Vipi? Amekimbia huyo. Amesikia eti ni maua kakimbia. Yaani maua yana rangi wewe. Oho. Saint Valentine zinakuwa zinawapita hivyo wakati watu wasinisikii. Sasa kweli Saint Valentine bahora babatumira muri Saint Valentine. Webe. Kubera iki none? Kubera iki batabatumira muri Saint Valentine? Badutumira tugirene. Babaha amashugwe. Aya. None wa wundi wahari inyuma ya Murembwe ya Dama nta mashugwe ahora baha kuri Saint Valentine. Ntawo. Basi umunsi wa Bob Marley ntiyabahaye basi na darling ya Bob Marley. Inde. Ujya wa wundi sinamuvuga izina. Umwe nabona kuri Facebook ya postinga ngo arabakunda sana ngo yarapfuye aruma ngo yageze muri morgue kubera mwebwe. Yarababesha. Ohereka. Nukuri. Oya hit music umaze fresh. Yes, hello, meze neza ndashima. Karibu sana mu kiganiro Hit Music tuvugana nande musaza ukaba twakuye uhagaze hehe? Ni Placide muvugana. Para. We para. Placide. We Placide. Umufundi wa maplafo. Placide. Umu Barcelona yiyemera. Imikino nyine kujya. Bashobora kungira challenge kuko bataruri bakabona ko ndi kundubaka nabo bakita umuziki Rwanda yanje bakidirikiye yiwanje. Bakakugira challenge uri kurubaka nabo bakakugira challenge iruhande yawe uri kurubaka. Umuziki ku ruhande. Sinzi ko bo bikora. Hanyuma nimba tari banga bose banga. Bo gusaba ngahe ngira mwo kumvikana. Bariko arakumva mwumvise ico barondera ucubamba tuvugana. Oya uca kuri jewe gute muhungu erega nivyo naho yavuze ati ntibazogenda kwa data batamuciyeko none ugomba kunca ko kuri jewe ivyo tangwe ribiki nibashire nimero yabo rerano ushobora kugironka nyuma tuzarondere tuvugane batugirira ibintu bimeze neza. Ya okay asante sana Placide urakoze. Nkeneye kuba ndi kumwe nabo ndi mu byakati nabo bakubita umuziki wahande abantu bangana no mu bihugu byahande. Muga yamahera yawe uzoduga ni Gitega ugombo yarekure barayatwara yose. Barageka kuko ndabintu byabo biriko biratera imbere. Urakoze cyane Placide. Abantu oya Placide amahera yo kubaka barayatwara yose. So, Bintia na Brinia uno musaza ni Placide avuze ati nyene asanzwe yubaka akazi yubaka arakora umwuga wo kubaka. Ati kubwiwe yo kwifuza yuko muzo mukorere challenge ariko arubaka namwe muri ruhanda ati yo mwo musaba ngahe je ne sais pas rero sinzi mo je ndiko ndagira marketing no munsi bashaho inoti ndayijya oya ndangwifana mwumvise Okay, tuje ku musozo rero asante sana tuje ku musozo. Yes, musanzwe mukurikirana indirimbo z'abari bo mu ntara bo mu Rumonge muri Burunga burusa sivyo? Sawa? Ko mutitaba? Ego. Sawa. Ngomba ndababazirira ikibazo. Ni uwahe muri mwebwe mwumva mubona yuko akora neza muri kino gihe? Duhere kwa Bintia. Ego. Fenji. Ego. Brinia. Babitozi. Je narizi ko mahasa iyo bumvira kimwe. Kumbe mu gukunda mukunda different. Biravana. Mugabo mwambara ibisa. Mugabo mu gukunda bica biba different. Hari ukunda w'inzobe ubundi wirabura. Asante sana. Buja Flava Brinia muri sane mu Burundi muri rusangi usanzwe ukunda muri mubahe. Fenji. Muri rusangi mu Burundi. Satubi. Sawa. Bintia. Kiriko. Jamani kazi. Abahungu babiri muvuze nk'ubahuye ngahabo cawagwana. Murabizi. Okay. Yes mu guheza premièrement murafise inimero abantu bo barondera ko kugira mu bakorera ama challenge. Nimba hari nimero commercial muzivuge nimba zitahari. Nimero ziriho. Okay? 64 39 29 25. Izo subiramwo 64 39 29 25. Zivuge mu Kirundi 65 39 64
39 29 25. iyo nimero bayitelefonye ko muri itaba Yego. fresh ku kazi gusa nta bindi ushaka imitomo warindira atekanye nta mwanya. Oya. Asante sana. Yes, duhere ku mutoye Brinia. Yes, akajambo kuguherereza. D'abord kwanza nabakiye gute muri studio Shima FM uhabona gute? Twabona neza, mwatwakiye neza ubwo murakoze cyane. Twongeye tugashimira nawe ko batwumviriza bahereye bose. Bakoze cyane. Hanyuma Brintia Je nta byinshi ndengezaho. Turabakunda cyane kandi murakoze kutwumviriza no kuduha umwanya. Yes, tubibutse tugende tubibukije ama platform yanyu mukoresha kugira abantu ba following, abantu bakurikirana ibikorwa byanyu. Duhere Facebook, TikTok na Instagram. Hose amazina ni Brintia and Brinia. Brintia and Brinia. Yes, reka ndabashimire ku muri rusange, reka ndabashimiye, ndagushimire Brinia kubona yes uvuye aho kugindwa bavuze ngo muba kugindwa aho muhira. Yes, ndabashimire kubona waje mu kiganiro Hit Music, urakoze cyane. Nawe wakoze cyane. Ndagushimira Brintia kubona waje. Nawe urakoze. Okay.